ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo urabikora ngahora ukibaza ko mpwanye nawe gose wari ku munsi umwe nzoguhana vyose ndabishira imbere y'amaso yawe. Sabasi ntiyamatoye Bibiliya ko bukiye kubwije. Ntiyamagenda ngo agiye mu majene ngo agiye mu misozi gusenga. Singujya Sabasi ntabamaramaje muzocaho ubunaho. Umviriza mw'abanyakibimwe. Mumenye neza ko igihe cyose Imana ishaka kureka guhorera no kwirengagiza abarengana. Uyu King Sabasi murenganije. Mumenye neza ko nimutihana Imana izobahana nk'abagesera. Umva. Nta jambo twagusavye. Sinumva ishimwe ribereye no uhoraho waburanira abarenganwa akagwanirira abahisemwo kugwanira intambara zabo ku mavi baciye amazi inguvu canke inkomezi zabo bagahanga amaso umusaraba kuko ivyizigiro vyabo biba bigana kuhoraho. Wa mukobwa we ivyo bibazo byose nubiteye ubu rero amakosa yose muyasize kuri jewe. Okay, umva yaba wewe cyangwa wewe nta numwambanaho. Yes. Noas amaboko yetu wihende kuri kosa rimwe ndakumena umutwe. Chris! Baramurashe! Chris! Mu miryango imvururu mu babana imvururu mu miryango imvururu mu babana yewe wasiwe emwe n'abantu gezaho izo mvururu gezaho izo mvururu. Ubuzima bwo kurera umwana atase afise ndazi ko butoroshe ariko n'imiburiburi iyo umukenyezi afise ico yimariye afise ico akora akazi karashobora kumupfunyiriza urugendo bikamufasha kugira ngo ashobore kwibesha. Ubwo rero we niba buri tayari akazi uzogahabwa atani kibazo ukoze. Abantu habwa icibara mutibagirwa bawe. Ndi tayari cyane no kwindi tayari. King Sabasi Imana iguha umugisha cyane. Ibyo bintu ni Imana igukoreye mu by'ukuri nahangayitse cyane nibaza uburyo nzorera umwana jenyene ntafise icefa n'icya ruguru. Mana nanyuma zerakora. Okay, murakoze gushima. Ariko ubwanje ndabashimire kuko nanje mwandokoreye ubuzima. Ibisigaye wowe ugenda witegura. Ejo uzoze kugira ngo utangure kuraba ingene bikorwa tukumenyereze hanyuma utangure ukore. Hari ijambo rivuga ngo niwabona umuntu w'umunyamwete uwo muntu ntazokorera abanyarucari ahubwo azokorera abami. Iki nico gihe cawe cuko umwete wawe n'ubumenyi ufise societe ishobora kubenefisia bikagira akamaro societe ariko kandi bikagira n'akamaro abagukikuje. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Icyo ndabasezeranye ni iki? Amahirwe ndose nzoyabyaza umusaruro kandi nzoyakoresha neza. Ndazi ko nzobera umukozi mwiza ahubwo kugira nyine sinzocegwe akazi gatangura sangabi kugira ngo nyine nzobe neza ku masaha. Ni byiza bisaba yuko ejo n'imiburiburi saa moya n'inusu ku kadomo uwo buhageze kugira ngo akazi gatangure tubanze tukumenyereze tumbere. Aha ni Imana inkoye saa moya nzoba nahageze. Reka tugende.
Madame, turi hano kugira ngo tuganire ikibazo c'imvururu zimaze imisi ziri mu muryango. Burya naricaye ndihweza neza ndiyumvira kuri ca kibazo barambwiye kijanye n'umutahe. Nari nakuronka miliyoni 15 kugira ngo ndaguhe nawe urabe ico burakora. Kandi hajya madame babiri barutumwe kandi ngo umutwaro ukore na benshi urahwahuka. Nawe gendera urabe ingene urondera kugira usahirize umuryango. Twese turonderere hamwe dushira hamwe. Sivyo none? Nivyo nakora. Sheri ni kuri ndaryohewe cyane. Nibona rero vy'ukuri wiyumviriye ikintu kizima. Urankoze ku mutima. Nanje mve muhira. Erega sheri babiri badutumwe. Burya ubuje uko ndiko ndabibona vy'ukuri harabavye. Uri kurirukanga wenyene ugenda wenyene ni kuri vyo birarusha cyane kandi vyo gusazisha hataragera reka ndacagukeneye. Rero ariko tugiye turi babiri. Ego nivyo sinoshobora kurondera nka wewe mugabo na jewe nagiye kameme sinobura ni tomate nzana. Ndagushimiye cyane nukuri Imana iguhezagira. Mbega none nyene sheri. Ikibazo ca mimi gute? Madame, muri kibazo ca mimi cavuyemo induru. Uzi ko wa Mungu yari yamuteye inda ko yitavye Imana yapfuye. Ariko noneho humura ico sico kinezereje ahubwo ikindi numvise gikomeye. Uzi ko ari Mungu akora muri entreprise ikomeye cyane yamwemereye akazi mimi ndetse akenemera ko azomufasha n'ibibazo byose arimo. Hewe ujya mimi ni wumva ko vuba tuzoziga tumurabira hejuru nka etage. Hewe sinivyo gusa burya ngo na mimi bagiye kumuha posta nini cyane kazokora ahantu hakomeye. Gusa ibyo sino bitebako cyane. Ikinezereye cyane nuko nukuri nanje ngomba kuva muhira nje gukora nk'abandi. Urazi gashira amagogwa narimboneye hajya muhira hajya. Urazi nsakuza hajya. Bakoma bari muri hari ukabona umugore araje nanje ndagiye iki tukabura ico twimarira turi mu bujambo gusa. Cyo bwaho kamena n'umutwe. Sheri nukuri ndakwemereye nzogerageza ibishoboka byose. Nzotuma nigana marketing. Nta mukiriya azoncika. Ego nkoresha ingufu zose zishoboka. Nanje mbone yuko ndiko ndasahiriza mu muryango wanje. Nukuri ndakikwemereye. Ariko rero nyene sheri ukabona Imana iraguhezagiye urarose n'utundi dufaranga uzonyongerereza rero ibintu byarazimvye. Urabene utumiliyoni na dukeyi wongerako kugira ngo nyene agatahe kisununure. Ni wewe gusa wavyigezamo neza ukabikoresha nko nabiguhaye akabuza amezi agiye nzokongerereza. Mimi icyatumye nifuza yuko tuganira nuko hari byo maze iminsi nibaza kongera nkiyumvira, ariko kubyiyumvira kubyibaza jewe ubwanje asanga ntibishobora kuzana inyishu nyayo. Ariko ngerageje kuraba nsanga iyo nyishu ari wifise, bisigura ngo inyishu yanje itekeye muri wewe. Ndi umusore yagerageje kurondera ubuzima, ariko ngerageje kuraba nsanga runo rugendo ntorubandanya ndi umwe.
birakeneye ko ndonka umufasha amfasha ko tubandanya urugendo rw'ubuzima. Narasenze ariko si no gusenga gusa, narihweje. Maze kwihweza amaso yanje yaranshimiye, kandi ntiyanshimiye ahandi, ahubwo yanshimiye wewe. Umutima wanje waremeranije n'amaso yuko ivy'amaso anyeretse ntihenze. Ivyo vyatumye umutima wanje udihagizwa cane, ariko ngiye kuraba nsanga umutima wotekana neza ari uko maze kumva ijambo ryiza rivuye mu kanwa kawe rinyemerera ko twofatanya runo rugendo rusigaye rw'ubuzima. Mimi, ndagukunda. Sinshaka gukinisha amarangamutima yawe canke sinshaka kugukinisha. Ivyakubayeko byose ndabizi. Nafashe ingingo navyiyumviriyeko. Hamwe wompa amahirwe no gukunda nkagukundwa akazi, kandi no kubera umugabo wifuza. Ubwo rero ndindire kumva ijambo ryihumure rivuye mu kanwa kawe, ariko rirungitswe n'umutima. King Sabasi, bino bintu wavyumviriye ko neza? Wirengagije ko ndibungenze kandi ndaya Chris nubwo yapfuye. Je nibaza ko bino bintu bitoroshe. Ariko wibuke yuko uno King Sabasi yarokowe nawe igihe Chris yagira tugandagura. Si nivyo gusa, Chris ntakihari kugira ngo agufashe kurera uwo mwana. Ishimwe ryoza riruta kariya kazi nakurondereye, numva ari yuko no gufasha kurera uwo mwana, ndetse nawe nkongera nkakwitaho nkakubungabunga kugira ngo ushobore kuronka umunezero wari kugira wo kwitwa inarugo. Mimi, nyemerera ushitse indoto yanje, kandi amahitamo uzoba ukoze ntuzokwigera uyicuza n'umunsi n'umwe mu buzima bwawe. Ndumva yuko wafashe akanya ko gusenga. Nyemera nanjye nje kubisengera, nzoguha inyishu. Gusenga ni byiza, je narasenze. Niba utizeye amasengesho yanje ukaba ushaka nawe kuja gusenga, nabyo si bibi, genda usenge, ariko umenye ko nasenze imbere yawe. Papandi, nawe mvuga ukica amatwi. Ikiriyo cya musaza wanje Chris kiraheze. Umenye yuko izi ngorane zose zazamena ryakobwa Kamimi. Izi mvururu zose ziko ziraba zahitanye musaza wanje. Niko ryakobwa Kamimi. Nanje tuzohigura. Azoca hasi nce hejuru. Maka muhore ya musaza wanje Chris. Ariko mama, ivyo kuravuga wewe wumva ubwenge buri kugihe neza, ntutume mfata izindi ngingo, kuko Chris ubwiwe niwe yigishe. Ntunamaramarire kurya mukobwa umwambi kibara. Imagine umuntu ashobora kuba atunze pistole mu nzu ntazi ikintu na kimwe. Erega nawe uri nyamaswa, urashobora kubona umuntu agomba yica abantu ukumva uryohewe ngo yes yes.
mbega Chris iyo yica umuneve wanje King Sabasi akije umukobwa w'abandi mbega wowe uri hehe cyangwa nje mba ndi hehe uzi gute ko natwe tadi kuduhindukirira gatwica ahubwo Imana ishime ko abapolisi baje zagirikare baradutabare kandi twe twaratabawe kandi amaraso yavuye ujya niyo King Sabasi yari kuva cyangwa ujya mukobwa akava natwe akanashobora no kutwica Imana ishime ko twakize tukakingirwa n'inzego z'umutekano ikindi naco ukaramuka uzuya kabotse uze wimbe wigira umenye ko tutari kumwe na jewe kandi nzoguhindurira nk'umugabo afata ingingo mu rugo kwiye icyo nabahamagariye ahanini nifuje gusaba imbabazi ku makosa nakoze. Mimi yakunzwe n'umuhungu dukorana yitwa Chris, nije nabahuje kuko yavuga ko ashaka ko bazokubakana, ariko nagiye gusanga uwo Chris ari kirara kuko yavuye umufata ku nguvu, ni nako kumutera inda. Mu by'ukuri Mimi n'umukobwa w'indero, ahubwo nuko yahuye n'ikibazo. Nagenda basabe mu mabarire, ahubwo dufashanye guhangana n'ikibazo cya Chris. Joshua, sindiko ndakumva neza, ugize ngo iki? Uba muzima cyangwe mu mutwe wumva bimeze gutega Joshua wewe? Erega kwa Rujanti bajana abantu bakomeye, abagwayi babasiga ngaha bambaye ishati ya John n'ipataro ya Noire. Joshua, waruranguye kwigirima bafata abakobwa ku ngufu. Ivyo byo gufatwa ku ngufu biracari hoga Joshua. Uve ngaho uhita utekera ibyawe ugende umvere mu nzu uvyumve. Mada, urumva ko musaza wari watumye Mimi afatwa ku ngufu, ukavuga ko Mimi ava mu rugo akagenda, na musaza acamukurikira akagira ikibazo na kimwe Mimagira, muzombona mwe na musaza wawe. Anko, jewe sinshaka gutera ikibazo mu rugo rwawe, ndemeye kuhava aho nzobimana nihaze, ndara mw'ibarabara canke nkararana n'inyamaswa mu ishamba, nta kundi. Ariko nashaka gusaba madamu wawe ampindwe imwe yonyene yo kwitegura, ibisigaye ndababise kuko jewe sinshaka gutera imvururu mu muryango wawe. Aho mwana ntiwumva kuvuga neza, ndayiguhaye indwi, ndayiguhaye ahubwo kuratana ntaco. Alasante basi. Nukuri iyo ndwi ndayiguha mwana kibondo, ntugire ingorane. Iyi ndwi je ndayiguhaye, ryama uje, nta n'ikintu kimwe uzonakora. Mbenze kugaburira inyama, nguhe n'imirete, imikate usozeko, nta ngorane nimwe. Mugabe igahera Mimi, igahera. Sinkeneye kuzorenza ko n'umusi n'umwe, sinkeneye. Nane ko mudasoma
akisohora yes yes Wari uzi imbere kandi saba icyo naboze wachewe no mupolisi Hohera mazuzu. uyu gwara afisigo nawe ukwiye kumva umeze gutwara na ofisi no hasi amaboko hejuru wihende ukora ikosa rimwe ndakumena umutwe ndabira hejuru sindi boss ubona uyiringira nyiri hejuru bikorero nawe bikorera yereka cyane hejuru Aracyari fixe. sindakira se